Unyene tuvugana duje kuronka amakuru ko umuririmbyi yitwa Satubi Satura niwe azokugurura stade Intwari ku munsi w'ejo itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 ndabibutsa ati benshi bari bafise amadizane amakenga ati ninda azoyugurura. No guys, ndababwira ati ro mugumane nanje, ndababwize mutigeze mumenya cyangwa mubonesha amaso yanyu guys, mugumane nanje murutara kora subscribe kuri Jafari TV, nico giye subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira kugushikira giye nico gero gumane nanje gushikino video irangiriye paka ndababwire ukuri kw'ivyabaye kwemejwe kugurura stade Intwari ku munsi w'ejo itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 umunsi w'ejo umunsi wa gatandatu azoba ari umuriro kuri stade Intwari no Satubi Satura niho azoba yibereye mu gihe kiriko yakubise kudeta na Satubi mu gihe kiriko ashaka gukorera amafaranga, ashaka gukorera igihugu ku mafaranga. Mu gihe Satubi nawe avuga ati jewe neza gukorera igihugu camvyaye, negereza kuduza ibendera ry'igihugu, jewe igihugu sino kugisaba amafaranga, je nditanze kuririmba ku buntu. Satubi rero tuvugana amakuru turonse ubunyene ni nkuko Satubi azokugurura stade Intwari ku munsi w'ejo itariki 31 guys, muzogumane nanje, muze kugubana nanje ndababwira amakuru mutigeze mumenya cyangwa mubonesha amaso yanyu guys. Ubu tuvugana umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri akaboni karishuzwa amafaranga yahawe n'igihugu yuko yo kugurura stade Intwari, akaba haje umurijeni nawe yitwa Satubi Satura akaba yevyemeje kuvyigurura ku buntu, akugura icese cyo ku munsi w'ejo itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 stade Intwari akaba ari kibuga cha internationale azojako ibintu bagiye bitandukanye, ariko ku munsi w'ejo itariki 31 cyangwa ro 31 niho bizokugurwa icese, niho azokugurwa stade Intwari. Oro tuvugana umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri akaba ari karishuzwa amafaranga n'igihugu cyamuhaye kugira yugurure stade Intwari, agacaza umuririmbyi nawe yitwa Satubi agaca vyemeza azokazobikora kubona zo kwitangira igihugu cyacu cy'u Burundi nkuko yamye abikora, akavuga ati jewe negereza kuduza ibendera ry'igihugu, jewe negereza kubikwikirana ku buntu, ndiyemeje gutanga ubufasha ku gihugu canje nugure stade Intwari. Kiriku nawe mwibukiye ko stade Intwari yari yahewe inoti kugire ejo azokugura icese stade Intwari, stade internationale, urubuga hazokinako ibintu bigiye bitandukanye, hazoba iminsi mikuru, hazoja kwa makupa agiye atandukanye. Mwibuka ko azokinirwa ko inkino zigiye zitandukanye zihuza n'ibihugu cyangwa inkino zigiye zitandukanye zihuzwa no ngaha mu gihugu. Guys, ndabibuza ko rero mugumane nanje gushika ino video iheze ndababwire bimwe vyaranze aya mahiganwa ya Kiriku Akiri na Satubi Satura. Ndabibutsa ati rero mugwaye nanje gushika ino video iheze ndababwira amakuru mutigeze mumenya cyangwa mutigeze mumenyesha amaso yanyu cyo mubonesha amaso yanyu guys. Rero ndakwibutsa ati muntu utarakora subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe guys. Hero bite so gente bazamura meze neza nkuko bisanzwe kuba tanzi nkaba nitwa Jafari Demosa cyangwa nce promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka guys. Nababwiye ko ari mu promoter wa East Africa ndetse n'isi yose guys. Nababwiye ko ari mu promoter ari kuri Vora y'abandi ba promoter, nije ndakubwira turira dushitse nkakubwira uruga nkabandanya kandi wigera diskita nanje guys. Mugumane nanje rero gushika ino video irangiye nzababwira amakuru ari update, amakuru ari ku mwanya ari karacicikana ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Cyo nababwira ati amakuru mashasha, amakuru ari ku mwanya muno mwanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane yo mu muziki, kukubera nivyo ndiko ndagarukamo cyane cyane kuri stade Intwari kubijanye n'ububuga rugire gugururwa ku munsi w'ejo itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 guys. Mugubanye nanje rero no gushika ino video irangiye ndababwire bimwe vyaranze amahiganwa. Kiriku avuga ati jewe narahawe inoti negereza kuyakorera aya mafaranga nahawe n'igihugu kuko nzoba ndiko ndakora. Akacaza nawe umuririmbyi yitwa nawe Satubi Satura agaca avuga ati jewe nta mafaranga nyeneye ku gihugu canje, ejo je nzotegereza kuyugurura stade Intwari, stade internationale, stade izocako ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane iminsi mikuru ndetse n'amamace ahuza mu bindi bihugu cyangwa amamace yo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi guys. Satubi nawe akaba yiyemeza ati jewe neza kubikora ku buntu, iyi ni interano ngireme igihugu cyanje cyanyibarutse, igihugu canje
ncamvyaye ntegereza kugikorera ndagikunde nonye ndagikundishe n'abandi ntegereza kuduza ibendera ry'igihugu. Umuririmbyi nawe yitwa Kiriku Akiri nawe agacagaruka avuga ati no ntigikunda ntigipasa jewe ntegereza guca inoti bampaye, ntegereza amafaranga bampaye ntegereza kuyarya, ntegereza kugura stade Intwari. Guys, mbega wowe murundi wese uri kurankurikirana wumva ibi bintu bihagaze he? Nico gero ndakubwira ati umviriza umushinga amateka kubwira ibyo utigeze wumva cyangwa ubonesha amazo cyangwa wumva ukuri umuntu azokugurura stade Intwari, azokugurura icese cyo ku munsi weje itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026. Nico giye wumvirize rero umuntu azokugurira ejo, kuko ukuri ubunyene ndakumenya ubunyene ukuri kubijanye nawo baririmbyi babiri bako barahigarwa mu mwanya umwe avuga ati je nkorera inoti, undi nti jewe nta noti nshobora gukorera igihugu canje camvyaye canyibarutse. Guys, mugwaye nanje rero gushika ino video irangiye nzababwire bimwe byaranze aya mahiganwa y'abaririmbyi babiri Satubi cyangwe na Kiriku Akiri Badman. Tugomba tugaruke ku majambo umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri yatanguye guposta ku rubuga rwe rwa Facebook ayereka ko abarundi neza na neza ko ku munsi itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 kazohazo avatangura urubuga Intwari arozotangura kugururwa neza kugira n'abarundi bamenye ko stade Intwari itanguye gukora kinyamwuga, itanguye gukora akazi ishinzwe. Rero niwo munsi rero Kiriku Akiri yabicisha ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ati jewe urubuga stade Intwari ntegereza kuyugurura nkakorera igihugu. Reka wumve rero amajambo yakoresheje mu kuvuga cyangwa kwereka abarundi ko ariwe azotangura gukora cyangwa ariwe azokora kuwo munsi itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026. Uyo munsi akaba ari umunsi weje. Umviriza rero amajambo umuririmbyi Kiriku Akiri yamanje guposta abiciye ku rubuga rwe avuga ati mumvirize guys, mumvirize ntihagiye na kimwe kigira kibacika, kuko ivyo ngende babwire na majambo yiyandikiye umuririmbyi yitwa Kiriku abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ati kenshi iyo sohotse igihugu, uyo ni Kiriku, kenshi iyo sohotse igihugu sinibagira kwitwaza ikimenyetso cerekana iyo mvuka aba ari ikimenyetso cy'urukundo mfitiye igihugu cyacu no kwishimira igihugu cyaduhaye amamuko ndi n'umunezero n'iteka ridasanzwe kuba nizewe nk'umuririmbyi azugurura stade Intwari. Guys, akongera akavuga ati ikaze ku munsi wejo itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026 muze dusangira umunezero, ni jewe nizewe kugurura stade Intwari. Guys, murumva aharo ni mu gihe Kiriku umuririmbyi yitwa Kiriku yari yamaze kujya inoti yari hawe n'igihugu ugire azokore ku munsi weje itariki 31 igihugu cyari cyamaze gusinya imuha amafaranga ateye ubwoba. Aha ni mu gihe rero Kiriku yari yamaze kwirira inoti y'igihugu kugire azokugurure stade Intwari, stade internationale. Guys, abantu nabo bakavuga ati bamwidogera Kiriku bavuga ati guys mwumvirize cyane, guys mwumvirize cyane kugire nimave mwumva ibitari ivyo mutangure gukomanta muri commentaire, mutangure kuvuga ati ngo Demosa ngari karabesha. Niyo mpamvu ndababwira ati mwumvirize cyane, mwumvirize kandi mwongere mutahure ivyo ndiko ndababwira, kuko ni ibintu vyizewe, ni ibintu jewe ubunyene ndosa makuru ko umuririmbyi yitwa Satubi Satura kariwe azokugurura stade Intwari ejo ku munsi weje itariki 31 z'ukwa mbere muri 2026, kandi kwinjira akaba ari ku buntu nawe, kandi azobikora ku buntu mu gihe Kiriku Akiri yari amafaranga y'igihugu gire azobikore ku mafaranga. Akaca yiyemeza umuririmbyi yitwa Satubi Satura avuga ati jewe ndiyemeje ko gufasha igihugu cyane cyanyibarutse, ndiyemeje kuduza ibendera, ndiyemeje kubikora ku buntu, nta mafaranga ndabasavye. Yini ni intererano nk'umuririmbyi jewe Satubi Satura mpaye igihugu kugira nugurure stade Intwari ku buntu, ndetse n'abantu bazokwinjire ku buntu, kuko n'ibirori
bidasanzwe guys. Rero ndababwira ati umviriza amajambo nawe ya Satubi yaciye ashirako mu gihe abonye ko Kiriko yavuze azokugurura kandi akazovyugurura ku mafaranga. Satubi nawe acashirako acirandika amajambo biciye nyine kuri Facebook yiwe ku rubuga rwe asanzwe akoresha ku rubuga rwe rwitwa Facebook, niho yaciye abicisha muri mvi yitwa Satubi Satura. Umviriza n'amajambo Satubi yaciye ashikiriza avuga ati guys, mugubene nanje gushikira video irangiye murasobanukirwa mbere ya vyose ivyo ndiko ndababwira, kuko ivyo ndiko ndababwira no kuri ubu nyene jemeje kuronka amakuru ko umurinzi yitwa Satubi Satura ari waza performing ejo ku munsi weje ni wazokugura Stade Intwari, stade iri international, stade izokorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane imisi mikuru za independence ndetse n'inkino zihuza ibihugu ndetse n'inkino zo ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Guys, mugubane nanje rero ndababwire ivyo mutigeze mwumva cyangwa mubonesha amaso. Umviriza n'amajambo Satubi Satura yanditse abishije ku rubuga rwe rwa Facebook. Satubi yavuga amajambo avuga ngo numva Stade Intwari zo kugururwa icese ku munsi wa gatandatu, mbega igikorwa ciza muri iyi myaka 30 iheze. Kubw'ivyo nditangiye kuririmba ku buntu uyo munsi n'intererano yanje ku gihugu cyacu ciza, ndetse numira n'abandi baririmbyi kwitaba iki gikorwa hamwe vyokenegwa. Sinzi impamvu ndyohewe cyane nciye kuri Stade Intwari, umupira w'amaguru hamwe n'umuziki ni ibindi bihuza abantu ndetse bikanatangaza kuri iki gihugu. Guys, umviriza nzababwire guys, umurinzi yitwa Satubi murumva amajambo yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook abwira igihugu ati jewe nditangiye igihugu canje, nditanze kuririmba ku buntu, jewe Stade Intwari ntegereza kuyugurura ku buntu yahaba ndeko basaba amafaranga. Jewe nka Satubi Satura, the king of music cyangwa the legend mu muziki w'u Burundi, jewe nditanze nka Satura Mabafre, ntegereza kugurura icese ku munsi wa gatandatu itariki 31 y'ukwa mbere muri 2026. Jewe ntegerezwa kugurura Stade Intwari. Mu gihe Kiriko nawe ariko avuga ati jewe ntegerezwa kugurura ku mafaranga nk'uko bari bayamaye, nta mafaranga asubizwa. Guys, murumva ko urugamba hagati ya Satubi na Kiriko urugamba ruratanguye. None mbega Kiriko ubu tuvugana aravyishimiye ko Satubi amubujije idili. Kiriko nawe Satubi nawe akavuga ati je ntegereza kugura Stade Intwari ku buntu, ntegereza kwitsangira igihugu cyamvyaye, ntegereza kuduza ibendera ry'igihugu, ntegereza kuririmba ku buntu, nta mafaranga no kwigera nsaba igihugu. Mbega Satubi ivyo bintu yoba bikoze kugira afungire umurinzi yitwa Kiriko aki? Guys, twagiye muri commentaire none ndabibutsa ati Satubi Satura niwe yatowe ku munsi weje, niwe azokugurura Stade Intwari, byamaze gusinywa. Kiriko nawe akaba ariko arishuzwa amafaranga yahawe n'igihugu kugira yugurure Stade Intwari. Guys, ndabibutsa ati rero umuntu tarakora subscribe ku Jafari TV, nico giye ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe.